ishingiro ry'akarangamutima ka Cndd-Fdd Imana ifise ikibanza ca mbere. Ico nico ca mbere kwishingiro ry'akarangamutima ka Cndd-Fdd. Nico gituma wamaze kumenya yuko Imana ifise ikibanza ca mbere, hariho ingeso ucuheba kuko ifise inyobozo iguma ikuragiza ikubona ivyo ukora. Uburyarya irabubona. Uburyarya n'ubwiyorobetsi umenga bwabaye mu karangamutima k'abarundi, umugumyabanga nabanza gahebe kuko nimwe soko y'imigabo n'imigambi yose yangurwa mu gihugu. Banza muje ku rutonde. Nta gihugu kugira igihugu gitera imbere hatangura urutonde. Ntidushobora gutera imbere turi ubusimbirahamwe, turi mu kajagari. Umugambwe uri ku butegetsi niwo utangura urutonde. Muri Korea y'Epfo kugira batera imbere harateye igihe bavuga bati kwafire ubu niyi, bose yo kwafire bakariyo baca bagira. Bavuze bati ubu twambara impuzu isuku, bambara izo nyene. Muribuka abashinwa bambara impuzu twita ibirepe, ntibari ngaha ntibambara izisa. Ngabagiye uno munsi yambaye costume ubu n'ishati yera n'ikaruvati itukura. Kubera iki? Baremeye barabanza baraja ku murongo. Nitwaba tuvuze tuti turondera umufuko wose ujemwe amafaranga, umwe wese arashaka kuzemazema. Kubera iki? Mu minsi yahera nta ndongozi zigira zitwigisha ingene tworonka uburyo butuma tubaho neza. Uno munsi rero nimwamushaka ko dutera imbere tubanze tuje ku murongo tuvuze tuti twabonye ahantu n'umuntu mutoyi ashobora kuronka amahera. Turavuga tuti naha mwebwe muri abagumyabanga nimwe ba mbere mutangura kuja aho hantu mugaca mubereka ko bishoboka. Muribuka tugira amakoperative barayase abo mu yindi migambwe akava ngo ivyo vya Cndd-Fdd ngo ntimuyajemwo. Jewe navuze nti mwebwe abagumyabanga nimuyigiremwo, nibabona hari ikirimwo uzobona baza bose kugira amakoperative. None munsi ntibaje. Iyo mwanka kugira amakoperative ngo bavuga n'ivy'imigambwe, ahantu hari iciza ntuvuga ngo n'ivy'umugambwe, ntuvuga ngo n'ivyaba ahari iciza tujayo twese. Mugize amakoperative abarundi baratevye baratahura koperative icarico. Ariko nimwiyumvire nk'ikintu cari catanguwe na Rwagasore, baragifutanganya. Ndadaraza ati ngira ndakigire nanje, baragifutanganya. None kigiye kuboneka buri nyaki. Kubera iki? Kuko mwese mugize urunani kuri ico kintu. Nitwa tuvuze tuti dufise umugambi wuko tugira amahinguriro yo guhingura inyama z'inkwavu, ibiva mu nkwavu, si inyama gusa, inshato, hari byinshi cyane burya mu nkwavu bihingurwa. Nitwa tuvuze uko abagumyabanga babanze berekane ko bishoboka. None namwe shaka ntimugira Cndd-Fdd yorukwavu gushika mugira ikihinguriro kinini ku buryo mushobora gushora itoni nka 50 ku munsi z'inyama muzishora hanze. N'amadolari angana ikiyo bayinjiye. Aha mwo kwigira inama mukavuga ati tugira ihinguriro kugira abantu nk'iyo bashora. Kubera iki ndabibabwira? Kugira urondera isoko ubaza kugira ico ushora. Mugatwe dufise ingorane ubaza kuja kurondera isoko, ninda aca kubaza kuzanira itoni zingahe ku munsi, nturanamenya nizo wo kwimbura. Imakambe Nyanzarake murabizi Gitegwa ca Pacuri. Abakigiyemwe bageze hehe? Cndd-Fdd yaraje arambwira ngo urumva ngo jewe ngo nagomba kurima Gitegwa ca Pacuri ngo mugana abuze amatongo nzokirimamo. Ntukeneye hameze gute? Abimbwiye ndavuga nti nta tongo rihari kabisa. Nimugagira ndakwerekeye uko amatongo hari yuzuye. Genda we uzana imbuto, uzana abagronome babinonosoye, hanyuma ry'amatongo y'abene gihugu yose arimo ibigazi ajya aca amatongo gwawe. Ngo gute? Wewe ujana imbuto bararima ukabakurikirana neza bace bimbura bashori wawe. None ico ukeneye ntukeneye ivyo uhingura. Acaragenda arabijako. Nimubaze ab'Inyanzarake eraga ingene yabateje imbere. Cndd-Fdd twebwe nk'ubu bose abaza bati none nitworora inkwavu twese tuzozishirahe. Ubwo nyene isoko uzubona iciye yirema. Umuntu no musi yase kugira ihinguriro kuko atabona ico yohingura.
umunsi rero twese twozorora ndetse tukazorora ku buryo bwa kijambere kugira ngo tugwize umwimbu. Kubera ndabivuze gutyo, hariho umuhinga mpuzamakungu aheruka kuza kuraba iwanje, nari nzi ko rero ndi umworozi akomeye, yampaye esheke yasize nkosoye inzu yonyene kuyubaka aho uzororera n'amategeko. Yasize yavuze ati murakwiye kwiga, umugambi ni mwiza. Avuze ati kw'isi niyo business ya mbere yunguka ibaho. Nta rero mwebwe abagumyabanga nimwe mwari kwereka abarundi nkuba bariko baravuga none twese twozorora tuzozishorera he, mbe twese twozorora basoka zirya sakanyama. Erega dufise ingorane kubera uko twabayeho. Erega kubera kera nta nzego z'igihugu zaza kwigisha abene gihugu aho bakura agafeza, barimenya. Nico gituma no mu burimyi yararima agahindukira akaraba ngwemo ngivyo nzosoroma hanzo biryo umwaka wose, agaca yitahira kuko ivyo gushora ntavyo yumva, ivyo kurondera agafaranga ntavyo yumva. Yumva ati je ivyo ndya nabirose, agaca yitahira. Mu nyuma tuberetse yuko uburimyi ari ico cambere gitanga akazi kenshi. Ubu muntu ntakiraba inyuma ngo ndimya hangana iki ngo ivyo nzorya ndabirose. Ubavuga ati ntegeza kwimbura vyinshi nshore. Nukuza turigishanya muri abagumyabanga. Rero ivyo vyose bihera hehe? Kuri discipline. Vyose bihera ku rutonde. Uvuze ikiwundi ntacavuga iki, uvuze ikiwundi ntacavuga iki. Twese tugende ku runani kugira bikunde. Rero ni Imana itwongera ubumwe nka kubahenda, kubera twebwe abantu barikunda, umuntu wese arikunda. Dutegerezwa rero kugira urunani, Imana itwongera ubumwe. Ya Mana ngo ndababwira ikibanza ca mbere, iyo niyo nkingi ya mbere kizigenza yiremezo mu mugambwe Cndd-Fdd. Akaranga mutima kose gashingiye aho, kuko tutari abantu ntidushobora guteza imbere igihugu. Tubanza kuba abantu, ubuntu nabwo tubuvoma ku Mana, kandi Imana tukamenya ko ituragira. Inkingi igira kabiri, kandi ntuvuge ngo ni nyinshi, kandi ntiwava mwiyumvira ngo ni 10 ngo zirabananira gufata. Inkingi igira kabiri ni iterambere. Iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Akaranga mutima ka Cndd-Fdd gashingiye ku iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Mwumvise, umwene gihugu niwe soko, uwo ari we wese ukuwe uri. Iterambere rikomoka iwawe rikakugarukako. Mugabo hariho uzi nk'ubu mu bagumyabanga ku iterambere rikomoka hariya ku wundi rikakuzako. Rikatwumvikane mwebwe abakozi ba leta, iterambere ntimuvuga ngo rive muri leta rinzeko. Ko muhaririye ndababwira ikintu kimwe, ubu nyene akazi mufise ko cagahera ubu nyene iyi saha nyene. Wobaho umvise, hariho ego na oya. Abavuze ego ndabamaze kuhabona. Ico kintu udashobora kuciyumvira, ntimuhava muvuga ngo muzoteza imbere igihugu. Kuva ku iterambere ritegerezwa kuva ku wundi kugira ubeho. Ntushobora gutungwa na mpa uzufuteye imbere, ntibikunda. Mpa ntushobora gutera imbere. Ni wewe nyene rikomokako, rigasohoka, rigakata, rikakugarukako. Mpakazi, nyongera umushahara, mahomba, mbwira ingene botera imbere. Omba hajya endelea. Umugumyabanga rero nabanza yumve ubwa mbere kwara ahubwo aha abandi. Baza wumve wewe nyene ko habandi.